Yes bakunzi ba Point Mike no turi kumwe na SAT-B na Belle-nice imwe couple nziza cyane mu gihugu cyo Burundi mu barimvyi twishimiye. SAT-B ndakuramukije. Ndabaramukije cyane. Umeze neza? Ndashimira uwo. Mu rukundo ni sawa? Urukundo ruriho everyday ku bantu bose. Belle-nice ni bon. Amahoro masa. Ni couple tubone kiravugisha abantu benshi cyane nyuma yo gusora indirimbo yanyu. Indirimbo nshasha mperuka gusora ni indirimbo iri kiravugisha abantu benshi cyane muri couple yanyu. Mwiyumvire gute gusora iyo ndirimbo? Indirimbo UTAMU ni indirimbo nyene yaje nk'iciyumviro cha kivuye kuri en fait nijibe cyaje iko indirimbo yanje ndiko ndakora album nayo ikaba irimo indirimbo nyinshi nkaba narashimye gukorana na Belle-nice ariwe mukunzi wanje ndamubwira birakunda hama tuca turapanga subjects uretse ko ijambo UTAMU ryamuvuye ko ndetse na idea ya beat bisa nkaho byavuye kuri we. Hari amafoto yavugishije abantu benshi cyane imbere y'indirimbo isohoka. Ayahe amafoto araho na 3 ashika kuri 4 yaravugije abantu benshi aravuga ati SAT-B ariko ararengera bimeze gute ubu bavyakiriye gute? Kurengera ha bavuga ngo ntivyari kuba ivyo canke ukundi kuntu nibaza ko abonye commentaire nyuma yo kuyasohoka mu kwindirimbo isohoka ivyabaye byose ifoto zarasohotse twe tubona yuko ari ifoto zisanzwe cyane kubera la place twari turimo kandi ari promotion na target y'indirimbo yacu. Target yari yuko indirimbo iba ya sama ni kuri beach abantu barambara bakarya nicyo gituma babonyemo imihwi mu ndirimbo babonyemo inanasi babonyemo abantu bambara bikini why not ni ibintu bisanzwe twe twasohoye cover bijanye n'ivyacu. Rero umuntu wese yavuze ngo bayakiriye iki ibyo ntibituraba. SAT-B atarakabanga clip ikoze neza yoba yatwaye mutangana gute? Ni 15 millions tugereranije n'abantu bakozemo n'ibintu byakoze nk'ama detail. Biragoye gutegera ku muntu atarakora video n'umunsi numwe ariko vy'ukuri ko umuntu azi vya video barabonye ibintu by'amadekoro byinshi cyane birengeye ibintu bifata amafaranga menshi na mahera menshi pepe 15 millions. Twizere ko n'izindi zikurikira kuri wowe uzobandanya uzikora nkuko wakoze mbere. Biravana na target yanje ishaka nimba shaka indirimbo yagutse ndungika ahantu hagutse fresh nimba shaka indirimbo isanzwe ndungika ahantu hasanzwe fresh. Belle-nice wewe ko indirimbo wakiriye gute? Niyakiriye neza cyane kwiraryosho ntiyakuryoheye. Irangiye cyane kubera bwa rwambe mbonye muri kumwe muri couple muririmbanye rimwe kubera iyo naheruka hari kumwe na Bain TURO gusa yatanguje introduction abandanye. Okay. Zija foto kuri wewe. Nzi? Ni sawa ni bon ntacuzimpa. SAT-B twizere yuko muri Empire Avenue ntukibona Bain TURO bihagaze gute? Bain TURO ariko arakora umuziki wiwe no munsi Empire Avenue nitugiye kumwe nawe mbona ryambe ndayivutse ntakiri muri gahunda za Empire ariko aracari wacu ku mutima. Wanyu ku mutima ubishatse kuvuga iki? Iko tumurekonesa umwana yahaciye umwana aciye ubwenge byabaye byose ko biri kose nk'umwana ashaka gushika byarashitse twaba tugikomeza. Couple nyira irakunda kwandika utumessage ku mastati canke bigacanga abantu bijya biva kuki? Utumessage twaguta ari guhubona ka message ngo kavuye kuri Belle-nice akandi kavuye kuri SAT-B bigacanga abantu cyane. Twahebanye sinkimukunda yego je sida byandika ivyo
I think yuko sinabyo sindavyandika peut-être sinzi hano bo barabibonye ariko abantu baba bashaka ko duhebana umunsi umwe nimba ari kuba ari benshi umunsi umwe bizoshika ko muheba kuko abantu babishaka babyifuza ari benshi umunsi natwe twavyifuje tukabona ko ari ubushake bw'umwe muri twe ko ngombwa bizoba ariko turifuza cyane gukomeza tuba couple iriho ko yahujwe n'urukundo iriho abantu kubicitegerezo cya benshi biryohera benshi. Imigambi yanyu hafi muri couple yanyu turapanga ibintu byose bijanye nuko umuntu ava muri couple ya copinage akaja ku rundi rwego turagwana cyane muri no mibereho yacu y'ubustari ariko turizera yuko bizokunda twizera ko bizokunda twizera ko bizokunda. Akenshi Belle-nice iyo ufise umuririmbyi asanzwe ari umustar asanzwe hari igihe usanga ari muri clip video akenshi aba ari kumwe n'abakobwa canke mu bundi buzima busanzwe vyakira gute iyo ubibonye? wamaze kubivuga ko ari umustar donc biratahuritse n'akazi kiwe niko kazakora kandi ku izina ry'iwiwe ni benshi baba bifuza no kwicarana nawe ya no munsi ntibikiri kuri je gusa nawe birakuriko no you're a farmhouse she's a farmhouse now and ku munsi bitira bihinduka ya nkaba nashaka kuvuga rero yuko avant ntarabimenya canke ntaramenyera canke ntaramenya faso yo kuvyitwaramwo niho navyitwaramo nabi kuvyitwaramo nabi ni hahandi usanga uremereye umugabo Saratawuca ya ukamuremera ukamumengura mucunza en fait umengo uritayeho amakosa yiwe cyane gose tu vois canke naho ugasanga uri kurana n'amageza n'ikintu peut-être atakoze ariko wowe ukabona yuko inzira yawe wabibonye nivyo navuze kare mutegeze umuntu voilà donc iyo ivyo bintu byose bibaye haca haza ca kintu citwa urukundo uzurabe cyane abantu bakundana ntago bahibana ngo kubera ngo yagufashe ngo hejuru y'umuntu canke ngo yagufashe ngo uri mu bintu ivyo bintu kenshi usanga aranakubabariye anagufashe kenshi aranakubabariye Sats kuri wewe Miss iragenda akaba mukuru ku rundi rwego rwa kuba artist izina rikaduga ku bustar bwiwe bien sûr que rimwe na rimwe bingora cyo kimwe nawe nawe yanse kubivuga till now igihe mugora and me too byatanguye biragoye ku ruhande rumwe ariko turamenye ngiye tuvyifatamo yes of course twibaze yuko umuco ari bon couple yahari imeze neza cyane ya ni bon sero ni imyaka tumaranye niki icyoza kidutandukanya cyo bari ikintu gikomeye cyane kiruta ivyo mu nyuma twarabonye muri Empire Avenue ni imwe mu ma company yakarakora cyane ku buryo washoboye kuguruza projet mu ntara ya Ruyigi Koperative bimeze Koperative yayugurujwe ngaha na aba jeune basapotinze SAT-B imyaka myinshi kuvuga yuko SAT-B basapotinze arateye intambwe nawe agira iki kugira ngo bareke kuba bafana gusa ariko babe n'abantu dukorera hamwe kugira ngo tuhiteze imbere biteze imbere
ariko koperative iri mu Ruyigi gusa kubera itari mu kindi mu zindi ntara. iyi koperative iri hano ngaho Bujumbura ya rero nabo mu Ruyigi barayirimwo mu ntara zose barimwo muri koperative bisigura yuko ndifuza cyane kubona umuntu wese amfana agira ku ntambwe runaka bivanye na tara yiwe afise tukagerageza ku exploit ko nico nabereyeho naco basupportingiyeho kugira ngo naje umunsi umwe ngere ahantu ngaruke dufatana ukuboko no munsi dushobora kuba dufise imigambi muri koperative idasanzwe imigambi y'ubworozi uburimyi niki tutarakorekta amafond kugira ngo tubashe gutangura ibikorwa naho bimwe bisa n'ivyatanguye twaronse uruhusha n'izina na statut vyose na NIF Imana idufashije mu kwezi kuza siko muheruka kubona ngenda hirya no hino Makamba ibururi hehe projet ya Union Européenne ndiko ndagenda niga ibintu bimwe n'amakungu n'amakoperative akora vuba muzobona koperative kujidar imenyekana igakora ibikorwa vyiza ndetse ikanabasha guhingura amafaranga ikazana amafaranga y'agaciro mu gihugu arivyo dushaka. Akajambo kamwe kuri kumukunzi wawe ukunda. Kumukunzi wanje Belle-nice ko tina niwe mfise nishimira kuza kuri uno mwanya mubwira yuko ndamukunda cyane and I did more natanze byinshi nkuko nawe yatanze byinshi kugira ngo tugere hano ndetse tube turi kumwe gusha kuri uno mwanya sai ntambara nyinshi n'uzikomeza. Belle-nice nawe akajambo kamwe kuri kumukunzi wa SAT-B. Ivyo mama navuze arabizi antuka abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba couple ya SAT-B na Belle-nice ndavuga ibyo nama navuze birumvikana sha ibyo nama namubwiye arabizi and ni byinshi cyane novuga ariko j'aimerais que ibikorwa bizovuga kuruta ibyo tuvuga parce que twama tuvuga kandi ni bya bindi nyene bigaruka uretse ko bigarukana ubundi buryo kuwukunda bien sûr que n'ugukunda bien sûr abwira abarundi ko nkunda nkuko nakubwiye ko ndagukunda je biranshimisha cyane paraporo yo guca kure uvuze byinshi nk'abacabona ko nshiriyemo donc nabivuga urantegetse moi je t'aime OK c'est comme ça OK en fait wewe yatanze nkanani yiwe urumva like uko avyumvamo peut-être je nshatse gutanga slam maybe why not donc ninavuga ngo yego ndagukunda urumva uzowanye please slam turazibwirana je nawe kuko zibiye benshi bashaka kubona bashaka kudekuvura bagashaka kuntwara munini ni mugari cyane vuga ko nkunda gusaba amabihere ni bakuntwara donc je l'aime c'est ça oya turacakarindika akajambo kamwe sinasabye tubiri navuze akajambo kamwe ko mukunzi wawe SAT-B uko yakavuze ndamukunda abafana babonye ko yavuze ko ankunda nawe ndamukunda cyane bayibonye c'est très bien turavinda ryohewe cyane ko bivuze ko ankunda sazo kuminga sivyo SAT-B microphone kuminga sivyo kuvuga nibyo donc ukuntu uri kuratwenga je sin no biratandukanye ufite yashatse kuvuga byinshi mitoma nanjye ndatinya ko bava bamuntu aravuze imitoma myinshi
ego duduyirako tu afise myinshi bivuga ngaha abantu bose bavuga ati ndagiye kurondera Belle-nice ndatinya ko badava bamunwa. Abakunzi ba SAT-B n'abakunzi ba Empire Avenue ni kaga jambo babwira. Tubandanye dufatana mu nda dutera imbere twese muri rusange tubumwe shike muziki wacu dushitseko tubigaragaze twese turashika ko tubirondera. Abakunzi ba Belle-nice n'abakunzi ba Empire Avenue ni kaga jambo babwira mbezo swa kudusohorera gishasha ryari kubwa kwite cyane. Gishasha ni soon as possible nkuko management yanje nikomeza kushira habona. Puis abakozi b'umuziki nabona babwira bakomeze kudushigikira surtout abaririmvyikazi mudushigikire cyane turakeneye ingufu zanyu kuko ubu turiko turakora cyane abaririmvyikazi vraiment. Yego. Twizere ko inyuma y'indirimbo ni couple yanyu bitazohava bihagarara mu nyuma kubera ino ndirimbo. Abantu ibintu byose ejo ntawo hazi. Tubisengera bizohagarara. Bon, sinzi nahazi nawe nyine antuka Imana yadushije n'ikintu cejo sibyo kandi rero wowe waje wadukaniye ukuntu no wadukaniye kandi reka ndakubwira ikire wadukaniye kabiri ibyo twakwefye birakomesha ne groupe ariko ivyejo bizimana sibyo kuko nabasinye barasinyura nketswe twebwe hari ikintu kinini tutarashikako maybe inshallah ariko murafitaniye ikibondo nico kinini cyane kurusha ibindi. Iyo ni step nini cyane hari step twasimbye ariko iyo ni step ikomeye cyane kuruta iyo twari gukora. So ngira ko ndanamushimira merci beaucoup kuko mefura y'umuhungu peut-être hari n'igihe ntosaba kubivuga kandi sibyo ariko ubunye ko hari igihe peut-être ko ntosaba kuvyibuka ngo ndabivuga ariko ubu ndabifise mu mutwe. Merci beaucoup kumpa imfura y'umuhungu. Murakoze. Ndabashimire cyane. Murakoze nawe. Ndagushimire Belle-nice. Thank you a lot. Nuko wari wadukaniye. Sinaba. Mushimire Belle-nice. Oh no. Belle-nice. Sinaje go Black.